kenshi ndamaze kubona yuko abayinabukwe barakunda kurementaniriza abakazana babo kubera bagomba kubateranya n'abahungu babo kubera urukundo baba bakunda kandi ukuntu baba baramenyereye ko attention yose kenshi abahungu bayishira kuri ba mama babo. Hariho umuvyeyi jewe ampimbara cyane, ako kantu ntama nakavuze kuko nakantu kubatse umutima wanje numva nobwira umuvyeyi wese. Uwo muvyeyi akunda abakazana biwe ntushaka kubabwira, ni wa wundi kunzi bahori Canaan TV. Numunezero mwinshi kubana namwe. Imana itwongeye akanya keza ngo tuzure kuganira ijambo ry'Imana. Reka tubanze dushime imbere yuko dutangura kuganira. Mana uri mwiza kandi ugira neza, uri gitangaza, urera kandi uragororotse, uradukunda, utwitwararika mu buryo bw'umubiri kuko nta na rimwe utadufungurira, nubwo buryo bw'umwuka ubandanya kutugaburira kugira ngo impemu yacu ikure, ibashe kukumenya, ibashe gutahura ibyo tugomba ko. Mwami wanje nta numwe wasigaje, waratuganirije ku bagabo, tuganiriza ku bagore, tuganiriza ku bana, tuganiriza ku bavyeyi, tuganiriza ku bakozi n'abakoresha, none n'abavyeyi hagati y'abakazana babo nabo nyene ntiwibagiye. None mukunzi mwiza ndakwinginze ngo uvomere impemu yanje kugira ngo mbashe gutanga message uko uyitanga, kuko benshi ari abashobora kwifata uko batari, ariko uyu munsi ijambo ryawe warariduhaye kugira ngo ridutoze indero nziza, ritwigishe, ritumurikire kugira ngo tubashe kuba abavyeyi beza bubahisha izina ryawe. None Mwami Imana ndagushimiye ko uyu munsi rero wawuteguye kugira ngo uganirize abavyeyi. Icyubahiro cyose n'amashimwe aba yawe, nkaba bisenze ndabyizeye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Ego uyu munsi naho turaganira uko abavyeyi bakwiye gufata abakazana babo, bakwiye gufata abakwe, bakwiye gufata abantu bose babereye abavyeyi, kuko hariho abavyeyi uri kurabitegereza ukaraba inyifato bagira envers abakazana babo ukabona ari mbi cyane itubahisha Imana, kandi bigatuma n'abakazana babo bagira imitima mibi, bakaca basanga bariko barabigizayo kubera inyifato bagira. Ariko ubundi umumama, umuvyeyi yarakwiye kunezererwa umukazana wiwe, ahubwo akamwigisha, ahubwo akamukunda, akamucira umugani, hakaba urukundo mu muryango. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Tito, turasoma igice cya 2 duhere ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'indwi. Haravuga ngo uko umukristo akwiye kumera, ariko weho uvuga ibihwanye na kwa kwigisha kuzima. Bwira abatama ntibarenze urugero, babe inyankamugayo, bitonde, bagira ukwizera kuzima mu rukundo no mu kwihangana. N'abatamakazi nyene ubabwire bagende nk'uko bibereye abera, batarementaniriza abandi, batari n'umunoho w'umuvinyu mwinshi, bigisha ibyiza kugira ngo batoze abagore bakiri bato ubwenge bwo gukunda abagabo babo n'abana babo, no kwitonda, no kwirinda ubweruzi, no kubaka ingo zabo, no kuba inda nziza. Bagamburukire abagabo babo kugira ngo ijambo ry'Imana ntiritukwe. Amen. Reka tugeze ngaho. Urumva yuko ijambo ry'Imana ririko rirahanura abavyeyi ko bakwiye kwifata, ko abavyeyi bakwiye kwifata, kuko ngaho ijambo ry'Imana ryavuze ngo abatama, no kuvuga abantu bakuze, bamenye ko uko urunganwe rwa kera rwari rumeze siko uyu munsi rukwiye gufatwa, kuko hariho abantu abavyeyi bagomba gufata kurera abana nk'uko nabo barezwe. Ariko mumenye ko ibihe bigenda bibisibindi, ibihe bigenda bikurana. Rero mumenye ko umuvyeyi ntakwiye kwifata nk'uko yafashwe, ntakwiye kurera nk'uko yarezwe. Haleluya. Ngo bwira abatama ntibarenze urugero, babe inyankamugayo. Abatama no kuvuga abantu bakuze, baba abantu b'inyankamugayo, baba abantu batagomba kuremereza abana babo. Mubatahure, mumenye ibihe bagezemo.
Haleluya, mumenye ibihe bagezemo. Ariko ndagomba cyane kwensista kubatamakazi. Bavuze abatamakazi, wumve ko ari umuntu amaze kuronka abakwe, amaze kuronka abakazana. Ushobora kuba ukiri muto utaraho umutamakazi, mugabo ufise abandi bantu binjiye mu buzima bwawe atarawo wavyaye, ariko ari abakazana, ari abakwe, ari iki, hariho imyifato urinda kugira. Urumva, ngo bagende nk'uko bibereye abera, batarementaniriza abandi. Kenshi ndamaze kubona yuko abayinabukwe barakunda kurementaniriza abakazana babo, kubera bagomba kubateranya n'abahungu babo, kubera urukundo baba bakunda, kandi ukuntu baba baramenyereye ko attention yose kenshi abahungu bayishira kuri ba mama babo. Iyo haje uwundi muntu mu buzima bwabo, ubwo ucumenga hari uwundi muntu yaje kubinjirira, hari uwundi muntu yaje mu kibanza yararimo. Ariko nagira ndakubwire ngo menya ngo ni wawe wasohoye umwana, nukuri urugo rwiwe rugususurutsa utagwinjiyemo, utagomba kuja kwinjira ngo ugende kuba umuzigo, utangure kurementanya kugira ngo uteranye umukazana n'umuhungu wawe. Kuko hariho abamama benshi babikora, bigatuma ingo nyinshi zimererwa nabi, ugasanga umwumvikano hagati y'umugabo n'umugore utabaye, kandi bivuye kuri yinabukwe canke nyina w'umuhungu. Rero ngo abatamakazi bigigweyo, haleluya, bigigweyo, haleluya. Hanyuma ngaha bavuze ngo kugira ngo batoze abagore bakiri bato ubwenge bwo gukunda abagabo babo n'abana babo, ahubwo aho kuja kumuremereza ukwiye kumwigisha. Kuko uko bimeze kose, iyo umuntu yagutanze mu kintu abakurusha n'ubumenyi n'uburambe muri ico kintu. Urumva wewe ubuzi ikintu gishobora gutera ikibazo mu rugo, uzi ikintu gishobora gutuma urugo rugenda neza, aho kuza uri intambamyi, ahubwo wari ukwiye kuza umwigisha uko akwiye gufata umugabo, uko akwiye gufata urugo kwiwe, uko akwiye kurera abana, kuko wewe uba ufise experience kumusumba, aho kuza uri muntu aje kumuteza ikibazo. Hariho akantu nabonye kuri WhatsApp, umugore nayi nabukwe batanguranwa mu modoka y'umuhungu, nyina agatanguranwa no mukazana kuja kwicara ku ntebe y'imbere. Ni ikintu kivuga ibintu byinshi cyane. Urumva wewe umengo nkayi nabukwe, umengo uramufise ko ububasha umuhungu wawe, umengo hari ubuntu yaje kokipa ikibanza wari kokipa. Ariko nagira ndakubwire ko nawe wibuke uja kubaka ko utifuza ko ari umuntu yoza kokipa ikibanza c'umugabo wawe. Uba wumva ko ukeneye ko ata muntu aza kukurengera. Sinzi ko ndiko ndisigura bikwiye. Wumve yuko wewe kujya ijambo ry'Imana ryabwiye umugabo ngo ni byiza ko umwana atandukana n'abavyeyi biwe, agafatana n'umugore we bakabana karamata. Umenye ngo iryo jambo urinda kuryubahiriza, ureke kuza kugira iki, kuvogera urugo rw'abana bawe. Uza gutanga amategeko, uza konona, uteranya cyangwa gutuma urugo rugenda nabi. Ariko ubu umuvyeyi atoza indero nziza abana, ubu umuvyeyi ahanura, ubu umuvyeyi aza kwereka inyifato nziza. Niyo hari ikintu kitari kiza cabaye, ubu umuvyeyi ahanura, utagira aho uhagaze, ariko uba hagati na hagati, ntuce urwangondagonde. Haleluya. Aha naho ngo aravuga ngo kwirinda, ngo kandi ngo no kwitonda, no kwirinda ubweruzi, no kubaka ingo zabo, no kuba inda nziza, bagamburukire abagabo babo, kugira ngo ijambo ry'Imana ntirituke. Urumva, nk'umuvyeyi wari ukwiye kubatoza indero nziza, ukabahanura, ukabamira ivyamwa, ukabereka ibyiza. Nukuri hariho umuvyeyi jewe ampimbara cyane. Ako kantu nama nakavuze kuko nakantu kubatse umutima wanje, numva nobwira umuvyeyi wese. Uwo muvyeyi akunda abakazana biwe, ntushaka kubabwira. Ni wa wundi kunweri
ku minsi mikuru kuri bonane aba yabiyumviriye avuga ngo akanaga dukado tw'abakazana banje aba yaduteguye ukabona ko abanezererwa kandi si wa wundi yirirwa agenda mu mazu yabo oya ni wa wundi anezerwa nuko n'abakazana iyo baje n'abuzukuru banezerwa kuza mu rugo rwiwe. Rero hariho abantu benshi bibuza umugisha nk'uyo muvyeyi ameze gutyo biragoye ko bakazaniwe bomwanka biragoye ko nabuzukuri we bomwanka kuko mama wabo agoma ariko aramuvuga neza mugabo igihe bakuvuga nabi igihe uza gutera umudurumbanyo mu rugo rwabo uburiko winyaga umugisha kuko baca bakwigizayo ntibashake ko ushobora kwinjira mu rugo rwiwe ntaguhe ikibanza kandi iyo kuvuga nabi n'abana barakwanga. Rero ukabushaka amahoro ukabushaka umunezero ukabushaka guhezagirwa n'abuzukuru kunda umukazana wawe ushaka amahoro mu rugo rwiwe wirinde kuruvogera uje kubaramutsa kandi atari wa muntu aza gutanga amategeko kuko ntibiryoshe kubona hari umuntu hariho n'abashaka kugaburira abahungu babo ugashaka iminsi yose ariko aramuhamagara kandi nabo bahungu bakavyemera. Mugabo nagira nkubwire ngo ni wawe wararongoye menya ngo urugo rwawe urinda kuruproteje. Twarabibonye ko umugabo itegeko yahawe ari gukunda umugore kandi akamuproteje. Niwemere ko ari umuntu aza kumuvogera, niwemere ko ari umuntu aza kumurengera karimbi. Rero nahawe kukwirinda wa mumama we ukavogera urugo rw'abana. Hariho abamama vraiment bateye isoni usanga ari abantu no ku bakobwa babo usanga baja gutanga ya mategeko ugasanga bakwe barashavuye barababaye vayo niba butamutoje indero nziza ngo mwigishe bikore mu bwenge mugabo ntuze kuvogera urugo rw'umukwe wawe kuko bituma abana bubaka nabi kandi n'ijambo ry'Imana rikagira iki rigatukwa kuko twarabonye yuko twese dufise data bujumwe twese azotubaza. Igihe rero uriko wikomporta nabi mu rugo rw'umukobwa wawe canke mu rugo rw'umuhungu wawe menya ngo uri gukora amakosa kandi uzobaza imbere y'Imana. Rero Imana ntaco itadukoreye mwabonye ko ata muntu numwe yibagiye abapapa twabonye ko murinda kutarenza urugero mumenye ngo generation mwakuze musize abana banyu bakuzemo mubumve mubatahure mubahanure mugabo mubugwa neza ariko ntiwibaze ngo bateza kugenda nkuko we wagenze. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mana datarugira byose uri mwijuru uri Imana nziza uri Imana idukunda kandi ubwo wadukunze warutweretse kuva kera kugisa itarabaho wadukoreye ibikomeye ndetse uduhana umwana wawe umwe w'ikinege wari umfise mwijuru ngo adupfire kugira ngo aturere kandi atwigishe. Uyu munsi aya majambo yose iyo ataba Kristo ntitwari kuyamenya. Mwami Yesu turagushima kandi turaguhimbaza kuko niwe watubereye itara niwe watubereye urumuri niwe watubereye inzira niwe watubereye ukuri turaguhimbaje uri umwami mwiza uri umwami agira neza. Rero ndasenze nsaba mpemuyera wazi kwigisha no gutahuza atahuza abamama atahuza abapapa atahuza abagabo atahuza abagore atahuza ugwaruka kugira ngo umwe wese muco yahamagariwe agihagararemo neza kugira ngo yirondere umugisha ku Mana kuko umwe wese azobazwa ico yahamagarirwa gukora kuko umwe wese yahawe amategeko yiwe. Mana ndagushimiye kwa aya majambo atagiye kugwa mu ivu ribi ariko agiye kugwa mu ivu ryiza rizotuma hari bimpinduka iba mu bana b'Imana. Urakoze icubahiro cyose n'amashimwe yose nayawe kaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise n'izina rya Kristo Yesu mwarahezagiwe. Imana yo mwijuru ibampezagirire. Shalom.